Fablice MANIRAKIZA arongoye avuga National Group aratanga impanuro uko igisagara cotunganywa neza na cane cane ko byose byokubakira ku mategeko yubatse neza. Nkibaza ko ikintu kijanye n'isuku obviously kiri crucial kubera urumva ni ikintu kiza gucontribute muri protection y'amagara y'abantu. Rero nkavuga ati the way nabonye handi bikorwa canke jewe uko no bikora nuko hatagerezwa kuba amategeko novuga ati abigorora. Rero ikiba gisigaye no gukingira iryo tegeko gusa, simple as that. Rero nkavuga ati n'ivy'isuku bishobora kuba ari seasonal, muga nkavuga ati mu gihe hoza itegeko hakavuga ati nimba ari uguta umwanda hasi icari cyo cyose utaye hasi amafaranga canke penalties ko aplika ko zinganuku kandi utazitanze urafungwa uwari we wese azogenda kuri iryo tegeko. Ariko mu gihe abantu babonye yuko ari ibintu biza bigashuha bikazima numva umenga n'ubundi tuzoguma biri muri iyo wave itaguma hamwe. Kuvyerekeye inyifato y'abene gihugu kubijanye no kubungabunga isuku yagize ico abivuga ko yongera aratanga n'akarorero uko bobo babitunganya. Abo bene gihugu n'uburongozi buba bukenewe gusa kuko twese dukurikira umurongo umwe. Umwene gihugu mu gihe atabonye uwuza kumwereka itegeko, umwene gihugu we wakora ibyo ari byo byose kugira yitunganiriza ukwiwe. Biragoye ko wobwira umuntu nk'uyo yaraye atariye ngo hindura ingendo, iyo ngendo aza kuyihindura yariye. N'imbere yuko abantu baja kuba muri ayo mazu hariho ico twita resident policy. Iyo resident policy iba iteguye neza igasigurika ati wewe uba muri iyi nzu kirazira kukora kuteka ku makara canke kunki aza ku spreading umwotsi ushobora gucafuza izindi nzu. Urumva iyo mutual understanding turayidefiniza. Ayo rero ni amategeko ndiko ndavuga no muri public yo kwaplika. Ivyo biruko mu gihe hamaze kuba utwigoro twinshi yaba mu bisata bya leta canke abikorera twabo nyamara ikibazo c'isuku kikaguma ari akayobera abahinga.